ariko tumaze kumva ubutumwa bwiza tukumva ico Yesu ashobora gukora twaramukurikiye. Tumaze kumukurikira hari impinduka yazanye mu buzima bwacu. Ariko izo ni intambuko zacu za mbere zo gukurikira Imana. Ariko uko mwashishikaye kwigishwa ijambo ry'Imana mukaba mu ijambo ry'Imana, mwagiye mutahura yuko Yesu uretse ko ari umukiza, ariko kandi Yesu agomba no kuba umwami w'ubuzima bwacu. Arashaka kudutegeka, arashaka kudutwara mu mugambi wiwe. Twagiye twumva yuko yaraturemye isi tarabaho, yaradufise ku mugambi, hari ibikorwa byiza yateguye kugira ngo tuze tubigenderemo. Yesu adufise ku mugambi, tugenda mu gukura dutahura ukuganza kwiwe, kandi dutahura yuko arafise icyo ashaka gukoresha ubuzima bwacu. Ntitukira aba boss b'ubuzima bwacu, niwe boss w'ubuzima bwacu. Rero kubera umunsi wa mbere waje ufise icyo umuronderako akakiguha, hari igihe abantu bashishikara kugira uwo mutima wo kubonamo Yesu ico bamushakako. Hari abantu bashishikara muri uyu mutima wo kubona Yesu bakabona ico bashaka ko akora. Ndashaka kunyubakira inzu, ndashaka kumpe promotion mu kazi, ndashaka kumpa urugo rwiza, ndashaka kumpa amafaranga menshi, ndashaka ugire gute, ndashaka uneshereza iki, ndashaka. Tukaguma tumubona nk'umuntu wo gukemura ibibazo byacu. Uretse ko Yesu ashobora gukemura ibibazo byacu, ariko ikintu nyamukuru Yesu ajejwe mu buzima bwacu canka akora mu buzima bwacu kirengeye no gukemura ibibazo byacu. Yesu n'umurongozi w'ubuzima bwacu.